Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nosheri ya YouTube ya ICTV. Tugarutse mu makuru atandukanye arivugwa irya nino tugira tubashikirize kuri bimwe muri ko biravugwa mu gihugu c'u Burundi. Turaza gushimika ku matora ariko arategurwa n'umugambwe CNDD-FDD, ico bamwe bita ikiramico. Bamwe bakabona ko no mu Burundi hadakwiye kuba amatora kubera ko ibihe igihugu kirimwo atari ibihe byo kuja mu matora n'udufaranga duke igihugu cari gisigaranye bakaja kudukoresha muri ivyo vy'imyiyamamazo. Narirya umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD usa nkaho wisangije urubuga rwa politike kubera ko ata opposition irimwo. Mbere bamwe n'abandi bakanabona ko ayo matora ari ikinamico gusa kuko bizova muri ayo matora vyaramaze gutegurwa n'umugambwe CNDD-FDD, ariko umugambwe ukaba ugifise ubwoba kubera ko ubona ko abanyagihugu bamaze kutakariza ikizere, kandi mu gihe Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi ataco yakoze na kimwe, ahubwo n'ivyahuha vyarahuhutse kubera ko uko igihugu yagisanze carasubiye inyuma gusumvya. Bamwe bakabona ko rero Perezida Ndayishimiye ari umuntu atagira ibimaramare, kuko nk'umuntu abona aho igihugu kigeze muri kino gihe atategerezwa kuja imbere y'abanyagihugu ngo ari mu myiyamamazo. N'abariko baraja muri iyo myiyamamazo canke mu gutanguza ibikorwa vy'amatora, abenshi ngo bariko barabikoreshwa kubera igikenye ndetse no kuba bariko harakoreshwa ingufu zidasanzwe. Benshi bakabona ko mu Burundi ata amatora ahubwo ngo hategerezwa kuba inama rukokoma, abarundi bose bakaja hamwe bakarabira hamwe uko bosayura igihugu c'u Burundi. Ariko bamwe bati CNDD-FDD ntimaramara, imyaka 25 imaze ku butegetsi ntaco yashoboye gukorera abarundi, ahubwo nkuko yaje CNDD-FDD yari ifise intumbero yo gukinisha abarundi. Hari umwe twabajije kuri kino kibazo c'ukuntu ibintu vyifashe mu Burundi ndetse n'ukuntu Perezida Ndayishimiye ashobora kubahuka kaje imbere y'abarundi ababwira ko hari ico yabakoreye kandi akabizeza ko azubakorera ibindi bintu. Yatwishuye muri ano majambo, yavuze ati ingoma ntigoye kwiba, igoye aho uyivugiriza. Narababwiye kenshi ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazi ivyarimwo, ahubwo ari kujajaganya gusa. Niyo mpamvu mubona imyaka 5 yose iheze ayobora, ariko ata kintu na kimwe wavuga amaze kumarira igihugu kiretse amajambo menshi gusa nayo avuguruzanya. Iryo soko ryacu ribandanya rivuga riti ivyo avuze ibindi mu yindi ndwi akaba arabivuguruje. No muntu atavuga n'umugabo atahagarara kwijambo yavuze wamengo ntabazi ivyo ariko aravuga. Uyu munsi ho mwumvise ko ibanga yaryimeneye, kanatsinda amaze kumena menshi mu nama ariko yagiranye n'ugwaruka Igitega. Yivugiye ko ivyo kurongora igihugu babimutayemwo, kandi iyo batabimutamwo ngo abageze kure mu vy'ubutunzi. Ndabibutse ku batarakurikiye n'igihe Perezida Ndayishimiye yavuze ko ivyo kurongora igihugu nk'umukuru w'igihugu yavuze ko atari ibintu vyamurimwo, ahubwo ko babimutayemwo ku nguvu, kandi koko nivyo nyene nk'uko yabivuze. Perezida Nkurunziza yamushize muri ico kibanza kuko yabona ko ariwe azoshobora gukoresha, akamubona nk'umuntu azoba ari ngaho ari nk'igishusho, ariko Perezida Nkurunziza akabandanya kutwara igihugu, ariko haboneka ko hari perezida ariko vy'ukuri atawuhari. Arico gituma barevye bakabona bashizeho uyundi mugabo w'ijunja n'ijambo ntizoshoboka ko Nkurunziza abandanya gutwara, kuko murazi ko yagiye gupfa yarise imboneza yamaho. Gutyo rero ntiyari gukomeza afise inguvu mu gihe yari gushiraho umuntu abushitse ashobora gutwara igihugu neza akagishira ku murongo. Tubandanye na buno butumwa bw'ino nararibonye avuga ati aha rero buri muntu afise ubwenge bukora neza aca yumva ko ataco kwitega ku muntu nk'uyo.
Perezida Ndayishimiye yavuze ko iyo batamuzana muri ibi byo kuba perezida yari kuba ari nk'umurimyi akomeye, ariko byose byaranse. Ari kuba umuperezida, ari kuba umurimyi, byose yabuze ico bafata n'ico areka. Hari ibihe byose umuntu akunda kuvuga amajambo menshi, ni ngombwa avuge ibitari byo, ni ngombwa abeshe, ni ngombwa yihende. Neva kenshi mu manama yiwe agirisha akunda kuvuga ibitari byo, ibinyoma. Ibaze ejo bundi yabwiye abarundi ngo muri Sopebo ngo baramwatse igiturire ca miliyoni 4. By'ukuri ninde mu gihugu c'u Burundi yo kubahuka gusaba umukuru w'igihugu igiturire kugira mutunganirize? Ntibibaho. Hano ninde umukuru w'igihugu yosabwa igiturire n'umuntu muto hama akaguma mu kazi yarimwo? Ntibibaho. Akenshi rero Neva avuga amajambo y'ububeshi kugira aryoshe inkuru, ariko ibihe byose umukuru w'igihugu yoba ameze uko ntaba yitahura. Namba CNDD-FDD ikunda igihugu, twizere ko itazongera guhatira Evariste ku vyo adashoboye muri 2027. Gusa amatora ya 2025 na 2027 azohitana abategetsi batari bake ba CNDD-FDD. Bamwe bazota igihugu bahunge, abandi bahunge abandi bapfungwe nka bunyoni. Ivyo ni umwihwezo w'umwe mu badukurikira twari tubajije kuri bino bibazo biri mu gihugu, atwishura akoresheje ijambo rikomeye cyane nk'uko mwaryumvirije yatubwiye ati ingoma ntigoye kwiba, igoye aho yivugiriza. Yishura ku kibazo c'ukuntu abona Perezida Ndayishimiye ndetse n'ivyo imyiyamamazo barimwo muri kino gihe. Benshi rero babona ko uyu mukuru w'igihugu rwose yananiwe, ariko batazi igituma umugambwe CNDD-FDD bandanya kuja imbere y'abanyagihugu uvuga ivy'amatora. Ico bikoze gushika n'uno munota ntawuzi ko umugambwe CNDD-FDD zosubira gushira Perezida Evariste Ndayishimiye imbere ngo awuserukire mu matora. Narirya bamwe babona ko ayo matora harimwo ibihushane vyinshi, harimwo ibipfungu vyinshi, harimwo ubunyonyezi bwinshi, ndetse bimwe n'ibindi vyatanguye kwibonekeza aho uburyo bw'igihugu bukoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD ari bwinshi muri kino gihe igihugu gikenye. Aho twobaha nk'akarorero ku itariki ya 15 Rusama 2025 Ngozi kuwa gatatu uheze nibwo muri komine Kirembe intara ya Butanyerera ni mu manuko bw'u Burundi abakiriye ikoraniro rikomeye ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ryitabwe n'umukuru w'igihugu. Ariko hampande yo kwegeranya abantu benshi, uburyo bwa leta bukaba buriko bukoreshwa n'umugambwe uri ku butegetsi, nabwo nyene bukaba buteye ikibazo. Imodoka za leta zarahinduriwe ibikorwa, ubu zirakora mu myiyamamazo. Abarongoye ubuzi bwose hamwe n'abasitanteri barongoye amakomine bakaba bari muri ivyo bikorwa, bagakoresha imodoka za leta zigenewe ibikorwa vya leta. Kubw'amasoko menshi, ibitoro biriko birakoreshwa mu vyoba vyakuwe ku bigenewe kunguruza abajejwe intwaro, babishira mu bikorwa vyo kunguruza abaja mu myiyamamazo. Benshi rero bakabona ko izo modoka ibikorwa bagakoresha izo modoka za leta ivyo zitagenewe. Abarongoye ubuzi bwose hamwe n'abasitanteri barongoye amakomine bakaba bari muri ivyo bikorwa. Benshi rero bakabona ko ibintu bitaza koroha, ariko hampande yo kwegeranya abantu benshi, uburyo bwa leta buriko burakoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD, nabwo ni ikibazo gikomeye cane. Ivyo bitoro bikaba biriko bikoresha vyakuwe ku vyo vyari bigenewe kunguruza abajejwe intwaro, babishira mu bikorwa vyo kunguruza abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Izo modoka zikaba zari zuzuye abanywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi Imbonerakure n'imodoka zabo. Aribo ngo rero bagumya banga, bakaba bavuye mu makomine atandukanye.
uwo mugenzo ukaba utuma kwibaza nimba abajejwe intwaro boba bafise aho bahengamiye cane cane mu bihe vy'amatora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko imyiyamamazo idakorwa ku rugero rumwe. Indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariyemeza ukudafatwa kumwe hamwe n'ikoreshwa nabi ryibonekeza cane mu matungo ya leta. Umwe yavuze ati birababaje kubona ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa n'umugambwe umwe gusa, abandi tutararonka na gatoya kuri ivyo. Niko umwe mu ndongozi z'umugambwe uhiganwa n'uri ku butegetsi yidoga. Iyo migambwe ikaba isaba ko uburyo bwokoreshwa kumwe ku banyepolitike bose bari mu myiyamamazo. Ibitoro bigenewe CNDD-FDD abanyagihugu barababaye. Mu ntara nyinshi baburamatari boba barafashe ibitoro mu masitasiyo yose bakaba babigeneye umugambwe CNDD-FDD. Ibikurikira abanyagihugu baje kukironderera bakurikije ikirangamisi c'imparati basanze ibinogo bigaragara. Agashavu rero ni kenshi mu bafise ingendeshwa basubira inyuma bataronse ivyo barondera. Inzego za leta ntizikora ku munsi w'imyiyamamazo mu gihugu gikenye nk'u Burundi. Ibi navyo biradindiza iterambere. Ku minsi ivyo bikorane canke ivyo CNDD-FDD baba bateguye ubuzi bwa leta bwinshi ntibukora. Abanyagihugu baja kwitura intwaro bakaba basanga ibiro nka vyose vyugaye. Biragoye kwemera ko akazi ka leta gahagarara kubera imyiyamamazo ya politike. Ibikorwa vya leta ntibitegerezwa gukora vyisunze umurindi w'umugambwe uri ku butegetsi. Niko umunyagihugu Kiremba yidoga. Itegeko ry'u Burundi rivuga iki ku bijanye n'ikoreshwa ry'amatungo ya leta mu gihe c'amatora? Mu busanzwe itegeko rigenga amatora mu Burundi rirabuza gukoresha uburyo bwa leta ku nyungu za politike. Nk'uko ingingo ya 60 y'itegeko rigenga amatora rivyerekana, ibikoresho uburyo bwo kwiyunguruza n'amafaranga ya leta ntibikwiye gukoreshwa n'umugambwe canke umukandida mu nkundura y'amatora. Niko itegeko rivuga. Vyongeye umurwi seni ukaba utegerezwa kuraba ko atawurenganywa mu vya politike bose. Ikoreshwa ry'imiduga ya leta, ibitoro vya leta canke gukura abakozi ba leta ku mirimo bakaja mu bikorwa vy'umugambwe ngo niho nyangwa rikabije ry'itegeko rivuga ko bose bafatwa kumwe. Naho rero ayo matora hari ibikorwa vy'akarenganyo birabandanya kandi nta gihano gitangwa gushika uyu munsi. Kuba bikurikirana ibijanye n'amatora, kuba tangingo zifatwa n'inzego zibijejwe bituma amatora atizegwa. Hari n'icuka kibi mu gihe c'amatora aho amahinga make imbere y'amatora biriko biraba vyerekana ko amatora arimwo agahaze. Ubutunzi bwa leta bukoreshwa na CNDD-FDD atanumwe aryogoye. Rikaba rero rishobora gutuma abanyagihugu batizera ko amatora azobamwo umuco. Ibintu bibabaje cane. Ngivyo iba bivugwa mu kanya gato. Duhure mu yandi makuru arabagezweho. Ntibagire gufyonda kuri subscribe kugira ko turaje dushirako inkuru uraje uraronka notification ko dushizeko bishasha. Ibihe vyiza kuri mwese. Mu kanya turahura mu yandi makuru agezweho ngaha kuri chaîne ya ICTV. Niho honyine ushobora kuronka amakuru n'ibiganiro biba bigezwe bigarukako cane rya nino.